Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko ariko aravugwa muri kano kanya, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye nga mu gihugu c'u Burundi, aho tuza kugaruka mu gisata bumenyesha amakuru kandi tuze kugaruka n'ubundi ku rubanza rw'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere akaba n'umujenerali akomeye cyane mu gipolisi cy'u Burundi, General Yarengiyome Bunyoni. Turaza kugaruka kuri Bob Rugurika, umuyobozi w'iradio yigenga RPA, radio ijwi ry'abanyagihugu. Tuze kugaruka kuri vyinshi ngo yoba yarayaze ko na Bunyoni ni vyinshi bihejejwe gutangazwa namwe mu bakurikiraniye hafi ivyavuzwe kuri ivyo biganiro bagiraniye ku matelefone, ndetse naho Bunyoni wewe yemeye ko yoba yarahaye Bob Rugurika amafaranga, ariko Bob Rugurika we akaza kubihakana. Icariho c'umushikiriza amanza kizigenza wa Republika avuga ko izina Vuvuzera ryahawe President Evariste Ndayishimiye vyabaye mu kiyago cabaye hagati ya General Bunyoni n'umumenyesha makuru Bob Rugurika. Mu busanzwe Vuvuzera akaba ari igikoresho gisohora amajwi atagira ubutumwa, amajwi avuga cyane, kikaba gikunda gukoreshwa ahakoraniye abantu benshi mu kuryosha ibirori. Ngo parike yo ikaba yarabonye ko Bunyoni ariho havuye ko yagirijwe icaha cyo gutuka umukuru w'igihugu. Tubibutse ko kuri vyagiriji bivuga ko Bunyoni yatutse inzego nkuru z'igihugu, binavuga ko kandi yatutse umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca amwita impene, ariko mu kwisigura Bunyoni akaba yaravuze ko ari uko Ndirakobuca yabagemuriye akanyama karyoshe k'impene, ngo bakaba bamwita mpene mu kwibuka iciza yabakoreye. Parike yishuye ko General Bunyoni atigeze yiyama Bob Rugurika igihe yakoresheje iryo jambo, ahubwo ko ngo yazaremera ivyo avuze. Ku bwa Parike Bunyoni ngo nawe nyene yarakoze icaha cyo gutuka umukuru w'igihugu mu gihe atitandukanije n'ayo majambo. Bunyoni we hakibutsa ko mu mategeko mpanavyaha icaha cagira wagikoze wenyene, responsabilité individuelle. Bunyoni asaba ko parike yozana Bob Rugurika akaba ari we yisigura kuri iryo jambo yakoresheje. Mu kuvuga ko Yarengiyome Bunyoni yahaye amafaranga Bob Rugurika, Bob Rugurika yiyamiriza ivyo Yarengiyome Bunyoni avuga ko yamusavye. Urubanza rw'uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere Yarengiyome Bunyoni rwarabandanije. N'urubanza yagirijwe hamwe n'abandi benshi batandukanye. Kuva ku vyaha 9 yagirizwa Bob Bunyoni yasiguye kuri bitatu. Yatangaje ko yahaye amafaranga Bob Rugurika, umuyobozi wa RPA, insamirizi ikorera mu buhungiro, atari ukugomba kugwanya umukuru w'igihugu nkuko abacamanza bavyemeje, ariko ko yashaka kuronka urutonde rw'abarundi baronderwa na sentare mpuzamakungu mu ntumbero yo gukingira igihugu n'inzego zaco. Bob Rugurika we akavuga ko ivyashikirijwe ari igitutsi. Urubanza rwarabandanije. Yahoze ari umushikiranganje wa mbere yagirijwe kugwanya umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gutembagaza inzego. Icariho c'umushikiriza amanza akaba yaravuze ko akarorero k'ubutumwa bwo ku telefone yahanahanye na Bob Rugurika, umuyobozi wa RPA, iradio yigenga isamirira hanze y'igihugu mu buhungiro, kuva ituriwe irashwe igisasu kwigenekerezo ya 15 Murantunge, kwigenekerezo ya 13 Rusama umwaka w'ibihumbi 2015, igihe haba kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza uwo mwaka. Ubwo butumwa rero bukaba bwari bufise intumbero kumvisha umugambwe uri ku butegetsi muri Tanzania CCM canke se Chama cha Mapinduzi kugira ngo ushobore kwemera iciyumviro cyo gutembagaza inzego zatoye mu Burundi kandi amushigikire kw'ivyo vyagirije. Icariho c'umushikiriza amanza ico gihe akaba yaramenyesheje ko uwo yagirizwa yahaye amafaranga menshi Desire Uwamahoro yahoze arongoye ikambi igwanya imigumuko, umutegetsi mwigendeza ry'igihugu cy'u Burundi, ayaha na Bob Rugurika kugira ngo bikunde gutembagaza ubutegetsi.
Generale Bunyoni we yaremanze ko yahaye amafaranga Bob Rugurika kugira ngo amuronderere abo bose bari ku mutahe mpuzamakungu wasohowe na sentare mpanavyaha mpuzamakungu CPI. Tubibutse ko kandi ari byinshi byagiye biravugwa cyane muri urubanza rwa Bunyoni. Muri ibi byavuzwe byo gutuka umukuru w'igihugu, General Bunyoni yagirijwe ko yatutse umukuru w'igihugu twaje chef d'etat be n'umushikiranganje wa mbere ico gihe, akaba ngo yari ko yagirizwa ko yita amazina yishakiye abategetsi mu nyandiko agirana n'abantu batandukanye nyene, ariho twavuze ivyuyu mumenyesha makuru Bob Rugurika afise radio isamirira hanze y'igihugu RPA. General Bunyoni we yarahakanye ico caha, yavuze ko iri jambo koko ryakoreshejwe ariko rikavugwa na Bob Rugurika. Mu gihe kandi Bunyoni yemeye ivyo yavuze ku mushikiranganje wa mbere ko yamwise impene, ivyo twababwiye ko hari uko ngo yigeze kubagemurira akanyama karyoshe k'impene baca bamwita mpene nyene. Ibindi bivugwa nuko kandi hari umunyamakuru wa RPA nawe yafashwe muri ndamukiza igenekerezo ya 29 uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Bamwe bakavuga ko vyaba bifitaniye isano n'iri fatwa rya Bunyoni ndetse n'ikiganiro yagiraniye hagati n'uyu muyobozi w'iradio RPA Bob Rugurika. Uyo ni Olivier Bugegene yahoze ari umumenyesha makuru wa RPA. Olivier Bugegene akaba yarafashwe ari mu gatondo n'abakozi ba SN urwego rw'iperereza mu Burundi ku rugo iwe. Ico gihe nawe imvo zatumye afatwa zikaba zarimwo igipfungo cishe, ariko ngo yoba yariko yagirizwa gukoresha telefone yibwe. Yafashwe hari mu gatondo ka kare, nibwo rero abakozi b'iperereza bagiye ku rugo iwe. Urwo rugo rukaba ruri muri quartier Kibenga zone Kinindo ho muri commune Muha mu manuko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Bamusavye kwerekana telefone ngendanwa yiwe bemeza ko ari iyibwe, akaba ariko amasoko yamenyesheje. Bakaba baraciye basaka inzu yiwe naho ataco batoye kitari mu mategeko nk'uko vyamenyeshejwe n'ababibonye. Abo bakozi bamenyesheje Olivier Bugegene ko ahagaritswe, ivyo navyo bikaba bitaranyuze abo muryango we bataronse uburenganzira bwo kubaza vyinshi naho bari bashimitse mu gusaba umuco. Gushika ubu n'umuryango we ntibararonse uburenganzira bwo kumubona. Benshi bakavuga ko badatekanye kubera ivyashikirijwe n'abakozi b'iperereza bitabanyuze, aho naho batavuze ko bitagira ifatira ivyashikirijwe n'umwe wo mu muryango wiwe. Mu mwanya wa mbere uyu wahoze ari umukozi wa RPA yatwaye mu gasho k'igipolisi muri zone Kinindo imbere yo kwimurirwa muri SNL. Olivier Bugegene yahora akora RPA gushika igihe isamburiwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bambaye umwambaro w'inzego z'umutekano mu Burundi, akaba n'ubundi hari kuri ryagenekerezo nabwiye rya 13 Rusama umwaka w'ibihumbi 2015, umunsi zahaswe guhindura imirisho ku ntwaro yari umukuru w'igihugu ico gihe umuhisi Petero Nkurunziza. Muri aya makuru kandi katuyabandanize ku yandi ariko avugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho hari impahazwa mu rwi umuyobozi wa Ecofo Buhayira Patani Biraka akabikoresha abanyeshure. Amasanamu y'akamaramaza yerekana ariko arahwanwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, yerekana abana b'abanyeshuri mu mwambaro w'ishure bikoreye amatafari abarengeye. Ayo niyo yarungitswe n'umuvyeyi yarereye kuri Ecofo Buhayira avuga ko umubabaro afise. Uyu muvyeyi avuga ingene umuyobozi w'iryo shure Sylvestre Sibomana apatana ibiraka vyo akabikoresha abanyeshuri mu myanya y'ivyigwa. Ati twifuje kubasaba ko mwodufasha mukadutabariza twebwe abavyeyi turereye abana ku ishure shingiro rya Buhayira muri zone Buhayira komine mu rwiho mu ntara ya Cibitoke. Umuyobozi w'ishure Sibomana Sylvestre afata ibipatane vyo guseha umusenyi n'amatafari hama agaca akoresha abanyeshure. Ati muravyibonera ku dufoto twabasangije tw'abana bari bikoreye amatafari kandi arengeye ubushobozi bwabo.
aho bariko basa amatafari y'umudandaza yitwa Nzeyimana Gedeo. Twebwe nk'abavyeyi ntako tutagize gushika ubu nta kintu turabona co guhamagaza umuyobozi w'ishuri kugira asigure uko akoresha abana ibikorwa birengeye ubushobozi bwabo kandi mu mwanya w'ivyigwa. Ikindi tutumva ngo nuko vyemewe ko abanyeshuri bakoreshwa ibikorwa vyo guca amahera aja mu mifuko y'abayobozi. Turasavye rwose mudufashe gusemerera umukuru w'igihugu ndetse n'izindi ndongozi nkuru zimenye ivy'iki kibazo. Hano rero niho umuntu aca yibaza ingene ibintu nk'ivyo bishoboka bikaba ku mugaragaro, abigisha bakavyemera, abajejwe intwaro bakabireka. Umushikiranganji François Havyarimana ajejwe indero arakwiye nawe gufata mu minwe kino kibazo. Uyu muyobozi agahanwa vy'akarorero kandi agatanga indishyi y'akababaro ku mwana wese yikorejwe aya matafari. Ayo niyo makuru twari twabatunganije muri kano kanya. Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza, yasangiza abagenzi bawe kandi aho baba baherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muza TV muhezagirwe.